Muy buenas tardes, umuhingamo mwiza bakundwa nshuti y hermanos presentes. na bene data muri ngaha Bendición grande kuri jewe n'umugisha udasanzwe kuba ndi kumwe namwe muri kano kanya para compartir con ustedes kugira ngo sangire namwe kuri iki cigwa citwa ngo de los nombres escritos ibanga en el cielo. ry'amazina yanditswe mu Para lo ijuru. cual, Nico gituma quiero leer en San Lucas, nifuza gusoma muri Luka capítulo 10, igice c'icumi verso 17 umurongo wa 17 al 20, ukageza kuwa 20 donde dice, ahavuga hati esto es cuando volvieron los aha n'igihe 70 bamwe 70 bari bagarutse Jesús envió abo Yesu a predicar yari yarungitse kuvuga ubutumwa y a sanar enfermos no gukiza y a echar abagwaye fuera demonios. no kwirukana amadayimoni. Volvieron haravuga los hati 70 nuko bamwe 70 bagarukana umunezero Señor, bati aún mugenzi los demonios abadayimoni sujetan en tu nombre. nabo baratwumvira mu izina Él les ryawe. dijo, yo veía a Arababwira Satanás ati nabonye caer satani del cielo avuye mu ijuru como un rayo. akoroka nk'umuravyo. He aquí os doy potestad Mbahaye de ububasha hollar serpientes bwo gukandagira inzoka escorpiones na sikorupiyo y sobre toda fuerza n'ubwo kunesha del enemigo. ubushobozi bwa wa mwansi bwose, Nada os dañará. kandi nta kintu kizogira ico kibagira na gatoya. Ariko Con los espíritus ntimunezerwe nuko izo mpwemu sino zibumvira, yamara regocijaos que munezerwe vuestros nombres nuko amazina yanyu están escritos yanditswe en los cielos. mu ijuru. Que Dios bendiga Ese su palabra Imana yohezagira ijambo ryayo en nuestros corazones mu y mitima bendiga yacu, nuestros corazones igahezagira con su imitima yacu ikoresheje ijambo palabra, ryayo, abra su palabra, kandi escrituras, ikadukingura ijambo ryayo y ivyanditswe, nos abra nuestra mente y ikadukingurira nuestro corazón, ivyiyumviro nuestra vyacu, umutima wacu, ubugingo bwacu, kugira ngo alma, y para que turitahure, entre en lo profundo kugira ngo ryinjire de nuestra ibwina alma, bw'ubugingo bwacu, se haga realidad gutyo ahí en lo profundo rihinduke de ukuri nuestra alma. ngaho ibwina mu bugingo En el bwacu, nombre eterno mu izina rihoraho de Jesucristo. ry'umwami Yesu Kristo. Amén y amén. Amen Pueden tomar kandi asiento si amen. tienen la bondad. Murashobora kwicara nimba mubikunze. El misterio Ibanga de los nombres escritos ry'amazina en el cielo. yanditswe mu ijuru. Aquí Jesucristo nos habla Ngaha Yesu Kristo que el motivo de una aratubwira persona regocijarse impamvu no es ituma que los umuntu espíritus anezerwa, sujeten suko impwemu zomwumvira en el nombre del Señor, mu sino izina ry'umwami Yesu que mu izina nuestros ry'umwami, nombres ariko nuko yonezerwa están nuko escritos en el amazina cielo, yacu yoba yanditswe en el mu cielo, ijuru, en el libro mu ijuru, de la vida mu gitabo del Cordero. cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama. Rero Para poder comprender este tema, kugira ngo dushobore gutahura kino tenemos cigwa, que entender dutegerezwa gutahura el programa divino. umugambi w'Imana. Los nombres de los que están escritos en el Amazina cielo, y'abanditswe mu en el ijuru, libro de la vida, mu están escritos ijuru mu desde gitabo antes cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama, de la fundación ayo yahanditswe del mundo. uhereye isi itarashirwaho urufatiro. Y Kandi por eso es que Cristo, nicyo gituma Kristo hablando acerca de sus escogidos, avuga ku batoranijwe biwe tipicándolos en ovejas, bashushanijwe mu ntama, dijo akabashushanya en n'intama. el capítulo 10, Aravuga mu gice cy'icumi muri Yohana mweranda verso, umurongo, vamos a ver aquí, reka verso turabe ngaha, 1 umurongo wa mbere en adelante dice, ukabandanya, haravuga hati de cierto, nukuri nukuri ndababwire, no entra por la puerta udaca mu irembo ry'urugo rw'intama, sino que sube por ariko otra parte, akuririra ahandi, ese es ladrón uwo y aba ari salteador. gisuma Mas n'umwambuzi, el que entra por la puerta, ariko uca mu irembo el pastor niwe de mwungere las ovejas w'intama. es. A este abre el portero, Umuteramyi w'irembo aramugururira, kandi intama y zumva a ijwi sus ryiwe, ovejas llama por ahamagara iziwe ntama mu mazina yazo, akaziturutsa y las saca. akaziturutsa. Y a Murabona, sus ovejas llama por nombre ahamagara iziwe ntama mu mazina yazo, saca. akaziturutsa. Ahora podemos ver que Rero turashobora kubona yuko Cristo conoce sus Cristo ovejas, ko azi intama ziwe, kandi nombre, ko azihamagara mu mazina yazo, kuko los nombres we de sus arazi ovejas, amazina y'intama porque están ziwe, escritos en el cielo, kubera yuko banditswe en el libro mu ijuru de la vida mu gitabo del Cordero. cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama. Y por
esa causa es kandi nicyo gituma que nuestro amado Señor Jesucristo umukundo wacu umwami Yesu ha Kristo estado buscando yakomeje kurondera intama ziwe nk'uko we yavuze en San Juan capítulo 10 muri Yohana mweranda igice cy'icumi umurongo wa 14 igihe yavuga ati el buen pastor ni jewe mwungere mwiza conozco mis ovejas ndazi izanje las mías me conocen n'izanje así como ziranzi el Padre me conoce nk'uko data y yo anzi conozco al nanje Padre. nkamumenya Pongo mi vida por kandi ndigura las ovejas. intama zanje También tengo otras ovejas kandi mfise n'izindi que no son ntama de este zitari izo muri uru rugo aquellas también nazo debo nyene traer, birankwiye y kuzijya oirán imbere mi voz, zizokumva y ijwi habrá un ryanje rebaño hazomuka y un kumwe pastor. n'umwungere umwe Ahora vean ustedes que Cristo rero murabona yuko Kristo representa a todos los que tienen sus nombres ashushanya escritos en el abafise cielo, en el amazina libro yabo del yanditswe mu ijuru mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama abashushanya con ovejas, n'intama las cuales escucharán la voz aribo bazokumva ijwi del buen pastor, ry'umwungere mwiza y él las llamará por su nombre, kandi we azohamagara mu y mazina él yabo las liberta, kandi y azobaha las coloca en kwidegemvya su redil. abashire mu Su mukuku redil wiwe es el cuerpo kandi umukuku místico wiwe ni umubiri wiwe w'ibanga del Señor Jesucristo, o sea, w'umwami su Yesu Kristo ni ukuvuga iglesia. ishengero ryiwe En Hebreos capítulo 12, mu baheburayo igice cya 12 versos 22, umurongo wa 22 ukabandanya aravuga ngo ariko mwegere umusozi Siyoni n'umugwa w'Imana nzima Yerusalemu ho mu ijuru n'ikoraniro rikuru ry'isinzi ry'abamarayika n'ishengero ry'abana b'imfura banditswe mu ijuru banditswe hehe handitswe amazina y'abana b'imfura b'Imana yanditswe mu ijuru mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama nicyo gituma tubona Yerusalemu yo mu ijuru ariyo mutagatifu Pawulo atubwira akatubwira yuko tutaraba muri Isirayeli yo ku isi ariko ko turi abo muri Isirayeli yo mu ijuru. Haravuga mu gice cya 4 cy'igitabo canke icete cy'abanyagalati mutagatifu Pawulo intumwa Pawulo aravuga duhereye ku murongo wa 22 kuko vyanditswe yuko Abrahamu yari afise abahungu babiri, umwe ari uwo ku ncoreke uwundi ari uwo ku mugore bwite. Uwo ku ncoreke yavyawe mu buryo bw'umubiri, uwo ku mugore bwite yavyawe ku bw'isezerano. Ivyo ni nk'umugani kuko abo bagore ari nk'amasezerano abiri, rimwe ryavuye ku musozi Sinayi no kuvuga mu isezerano ry'ivyagezwe rivyara abo kuguma mu buja, iryo ni Hagari. Nuko Hagari ni umusozi Sinayi, nuko Hagari ni umusozi Sinayi wo muri Arabiya, usobanurwa ngo Yerusalemu wa none kuko usangiye ubuja n'abana bawo. Ariko Yerusalemu wo hejuru niwo mugore bwite, niwo mama wa twese, kuko handitswe ngo nezerwa yewe mugore w'ingumba utavyara, turika usemerere wewe utaramukwa, kuko abana b'intabwa ari benshi baruta abo ufise umugabo. Namwe bene data muri abana b'isezerano nk'uko Isaka yarari. Ariko nk'uko icyo gihe uwavyawe mu buryo bw'umubiri yahama uwavyawe mu buryo bwa mpwemu, nanone niko biri, nanone niko biri. Ivyanditswe bivuga iki? Bitirukana incoreke n'umwana wayo, kuko umwana w'incoreke atazoraganwa n'umwana w'umugore bwite. Nuko bene data ntituri abana b'incoreke ariko turaba wa mugore bwite, no kuvuga yuko turi abo mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo.
Esa es la Jerusalén celestial. ni Yerusalemu yo mu ijuru, Y esa Jerusalén celestial kandi iyo Yerusalemu yo mu ijuru tiene hijos e hijas que ifise son abana b'abahungu n'abakobwa ari bo bagize umubiri w'ibanga iglesia del Señor. w'umwami Yesu Kristo, umubiri w'ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Ven ustedes nosotros como Isaac, Rero murabona yuko somos twebwe nka hijos Isaka de la promesa. yuko turi abana b'isezerano, mu yandi majambo los herederos. turabaragwa, Y por esa causa es que kandi nicyo gituma el pueblo hebreo ihanga ry'Abaheburayo echado fuera, bajanywe hanze así los hijos de la promesa kugira ngo gutyo abana b'isezerano poder obtener la bashobore herencia kuronka umurage, divina, bashobore kuronka iragi ry'Imana, lo que perdió Adán y Eva en ibyo la Adamu na Eva batakaje ley, mu cual será kugwa restaurado ari byo por bizogarurwa medio de Cristo biciye muri a Kristo, todos los hijos bikagarurirwa e hijas de Dios, abana b'abahungu n'abakobwa a b'Imana todos bose, los descendientes de la Jerusalén kubo celestial, muri Isirayeli yo mu a todos ijuru, los descendientes ku bakomoka de Cristo por medio kuri Kristo biciye de su iglesia, mu ishengero ryiwe, los cuales tienen sus nombres escritos aribo bafise amazina en el yabo libro de la vida del yanditswe mu Cordero. gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi El libro que w'intama, aparece en Apocalipsis igitabo capítulo kiboneka mu 5, vyahishuriwe Yohana igice cya gatanu sellado nk'igitabo con 7 sellos. kidombagije ko Y udushasharandwe. ahora Rero vean como también en el libro de nimurabe Apocalipsis vyongeye mu gitabo cy'ivyahishuriwe habla Yohana, del libro aho haratubwira ku gitabo de la vida cy'ubugingo, y nos dice kandi haratubwira en el capítulo, mu gice, vamos a ver, reka turabe Apocalipsis ivyahishuriwe Yohana capítulo 21 igice verso cya 21 27 dice, umurongo wa 27 haravuga hati, no entrará en ella kandi ninguna cosa kuri uwo inmunda, ntaho de hazogera ikintu nuestra gihumanye. nueva Ni ukuvuga yuko Jerusalén, ateze ninguna cosa inmunda, ikintu cyo mu isi, ikintu gihumanye na kimwe kitazo kwinjira muri iyo o que hace Yerusalemu, abominación canke y ukora mentira, ibizira no solamente akabesha, los que están atari abanditswe inscritos en mu el gitabo libro de la vida cy'ubugingo del Cordero. cya wa mwagazi w'intama. Estos están escritos ahí Abo banditswe ngaho antes de la uhereye fundación isi del mundo. itarashigwaho urufatiro. Ahora hay personas Rero hariho abantu que están escritas en el nimurabe libro de la vida banditswe del mu Cordero. gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama, Esta es la sección aricyo gice de los redimidos por Cristo cy'abacunguwe na Kristo y su sangre, hamwe n'amaraso los yiwe, cuales están desde antes de la ari fundación bo del bamye mundo bariho kuva isi itarashigwaho urufatiro, en ese libro. amazina yabo yanditswe muri ico gitabo. Esa sección del libro de la vida del Ico Cordero gice c'igitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama encontramos que está en el libro turabona yuko kiri de la mu vida. gitabo Pero cy'ubugingo, hay otra ariko sección hariho n'ikindi gice en donde están escritos nombres de ahanditswe personas amazina y'abantu que pueden ser borrados ariyo ashobora gufutwa del libro agakugwa de la vida, mu gitabo de cy'ubugingo, los cuales ari bo Cristo habló Kristo avuga y enseñó. kandi En yarigishije Apocalipsis mu capítulo vyahishuriwe Yohana 3, igice cya verso 3 umurongo wa diciendo, 5 avuga ati, el que venciere unesha será vestido azokwambikwa de atyo vestiduras blancas, impuzu zera, y no borraré su kandi nombre sinzosibanganya izina ryiwe mu gitabo cy'ubugingo, y namba. confesaré kandi su nombre nzokwatura delante izina de mi ryiwe Padre imbere ya data y delante n'imbere de sus ángeles. y'abamarayika biwe. Cristo también había dicho Kristo vyongeye yari yaravuze San Mateo capítulo muri Matayo 16 igice cya 16 y otros lugares. no mu bindi bibanza, Él dijo, vamos a ver we yaravuze reka turabe lo que dijo. we ivyo Kristo. avuga. Kristo Dice capítulo 16, aravuga versos igice cya 24, 16 dice, umurongo wa entonces 24 Jesús ukabandanya. dijo a sus discípulos, Buno Yesu abwira "Si abigishwa alguno quiere biwe venir en pos de mí, ati, umuntu ntiyagomba niegue a sí kunkurikira mismo, niyiyanke tome su cruz, yikorere sígame. umusaraba wiwe ankurikire, kuko ugomba gukiza ubugingo bwiwe azobubura, ariko uzoheba ubugingo bwiwe ku bwanje azoburonka. Kandi umuntu vyomumarira iki kunguka ivyo mu isi vyose niyakwa ubugingo bwiwe kw'iciru? Canke umuntu yotanga iki ngo acungure ubugingo bwiwe? Kuko umwana w'umuntu azohava aza avize ubwiza bwa se azananye n'abamarayika biwe, niho azoca yishura umuntu wese ibikwiranye n'ibikorwa yakoze.
hariho ibindi bibanza aho Kristo avuga yuko unyaturira imbere y'abantu nanje nzomwaturira imbere ya data n'imbere y'abamarayika biwe, ariko unyihakana nanje nzomwihakana imbere ya data n'imbere y'abamarayika biwe. Rero ngaha mu cyanditse twasomye murabona yuko Kristo avuga yuko azomwaturira imbere ya data. No mu gice cya 12 muri Luka 8 Kristo aratubwira kuri ivyo naho nyene, haravuga hati kandi ndababwire umuntu wese azonyaturira imbere y'abantu umwana w'umuntu azomwaturira imbere y'abamarayika b'Imana, ariko unyihakanira imbere y'abantu azokwihakanirwa imbere y'abamarayika b'Imana. Kandi umuntu wese azodedemba ku mwana w'umuntu azobiharirwa, ariko uzorogota kuri mpwemu yera ntazobiharirwa. Rero turabona ngaha ingene Kristo yariko asezerana kwaturira imbere ya data n'imbere y'abamarayika, umwaturira imbere y'abantu, ariko umwihakana avuga yuko azomwihakana imbere y'abamarayika b'Imana. Rero nga no mu vyahishuriwe Yohana Kristo arongera akatubwira ati unesha azokwambikwa atyo impuzu zera, kandi sinzosibanganya izina ryiwe mu gitabo cy'ubugingo namba, kandi nzokwatura izina ryiwe imbere ya data n'imbere y'abamarayika biwe. Rero turashobora kubona umugisha ukomeye cyane uhari mu kwaturira Kristo imbere y'abantu no kuba abizigirwa kuri Kristo iminsi yose y'ubuzima bwacu. Kazoza nimurabe, kazoza k'umuntu gashingiye ku kuntu yitwara imbere ya Kristo hamwe n'umugambi wiwe igihe aba ari karabamwo. Bishingiye nimba yo barakiriye Kristo nk'umukiza wiwe akoza ibyaha vyiwe mu maraso ya Kristo, canke nimba atabikoze. Nimba rero atabikoze ntazokwaturirwa imbere ya data wacu wo mw'ijuru n'imbere y'abamarayika biwe, ariko mu gihe baramwaturiye imbere y'abantu nk'umukiza wiwe akoza ibyaha vyiwe mu maraso ya Kristo akakira mpwemu wiwe yera, rero azokwaturirwa imbere ya data wacu wo mw'ijuru n'imbere y'abamarayika biwe, imbere y'intumwa ziwe n'imbere y'abamarayika bo mw'ijuru. Ubu rero nimurabe, Kristo arerekana ko azokwaturira uwo muntu yegukira mu bamarayika ntumwa azomenywa nk'ugize nk'uw'intumwa y'igihe icyo we yabayemo uwo muntu. Ubu rero iryo ni ibanga, ibyo by'amazina yanditswe mu ijuru, ariko ni ibanga iryo Kristo we yavuze, ni ibanga riza riravugwa kuva mu isezerano rya kera. Nk'akarorero turabona mu gitabo cyo Kuvayo igice cya 32 aho Imana yariko iravugana n'umuvugishwa n'Imana Mose. Ku murongo w'9 ukabandanya, ivyo vyabaye igihe abaheburayo bakora ikimasa cy'izahabu, bagasenga ikimasa cy'izahabu, igihe Mose we yarari ku musozi, igihe yisonzesha iminsi 40 n'amajoro 40, kandi aho yari afise ibisate bibiri vy'amabuye handitswe ko ijambo ry'Imana ivyagezwe ku ihanga ry'abaheburayo. Aravuga
Entonces Jehová dijo a Moisés, uhoraho abarira mose anda, desciende, ati porque manuka tu pueblo que ugende sacaste de kuko la ba tierra de bantu Egipto bawe wakuye mu se gihugu ha cya egiputa bamaze pronto se ha kononekara apartado del camino inzira que yo nabageze les mandé. bayitaye Entonces, atana han kanya hecho un becerro de fundición bironkeye y lo igishushanyo han cy'imasa adorado y le han bakivugutiye ofrecido ku nkero sacrificios bagisenze y han dicho, bagihaye n'ibimazi Israel, baravuga bati estos yemwe son bisirayeli tus dioses ngiyo imana que yanyu sacaron de la tierra yabakuye de Egipto. mu gihugu cya egiputa Dijo más Jehová a Moisés, uhoraho arongera abarira yo he mose visto a este pueblo ati abo que bantu por cierto es ndabonye pueblo de icyo dura barimwo cerviz. n'abantu batagonda izosi Ahora, pues, déjame que se none encienda rero mi ira en ellos, upfe kundeka y los gusa consuma. uburake bwanje Y bubarurumbeko yo haré mbahonye una ariko weho nación grande. nze nkuhindure Entonces Moisés ihanga oró rikomeye en presencia de mose Jehová su Dios. atakambira uhoraho Dijo, imana yiwe "Oh Jehová, ati mbega ¿por qué uhoraho se encenderá tu ni iki furor- gitumye tu uburake furor bwawe contra tu pueblo? bururumba ku bantu Tú bawe sacaste de la wakujije mu tierra de gihugu cya Egipto egiputa con gran poder ububasha y bwinshi con n'ukuboko mano fuerte. kw'inkomezi ¿Por qué han de hablar los egipcios nicyo cyotuma diciendo, uha para abanyegiputa mal kuvuga los sacó, ngo para kubateza matarlos ibyago en los niko kwatumye montes ubakura y para raerlos ibakura ino de sobre la faz ngo ibatsinde mu de la misozi tierra? miremire Vuélvete ibahonye mu isi del al En- ardor, enda se vuélvete del nushyire ardor uburake de tu bwawe ira bw'inkazi y arrepiéntete de este mal wigarure contra tu pueblo. ntuz- Acuérdate de ntuteze abantu bawe ibyo byago niwibuke aburahamu na isaka na isirayeli abasabyi bawe abo wabariye wigize indahiro uti nzogwiza urubyaro rwanyu rungane n'inyenyeri zo ku ijuru kandi igihugu cyose mvuze nzogiha urubyaro rwanyu bacegukire ibihe byose nuko uhoraho arigarura areka ibyo byago yari yavuze guteza abo abantu biwe rero murabona ingene mose yahagaritse ibyo bihano byari bigiye kuza ku ihanga ry'abaheburayo rero ni gute mose yashoboye gushyika kuri ibyo kandi ni gute ngaha mose bigaragara nk'aho umengo ariko aha impanuro nziza imana y'ibyo imana yariko iravuga ko igiye gukora ikabikora ihanga ry'abaheburayo mose rero yavuganye n'imana mu buryo runaka aho yavuze ati bukeye bwaho mose abarira abantu ati mwakoze icyaha gikomeye umurongo wa 30 kabandanya none ngira nduge nje kuhoraho kumbure nobona ingene mbatangira impongano ku bw'icyaha cyanyu nuko mose asubira kuhoraho aravuga ati tegera bwirukiro abo bantu bakoze icyaha gikomeye koko bicuriye ikigwamana cy'izahabu ese icoma ukabaharira icyaha cyabo naho bidashobotse jewe ufume usibanganya izina ryanje mu gitabo cyawe wanditse murabona yuko mose yarazi yuko hariho igitabo aho handitswe izina ryiwe ariko imana yaramubwiye ati we narakumenye naramenye izina ryawe kandi yari yamumenye uhereye isi itarashirwaho urufatiro kuko izina ryiwe ryari ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo nk'uko n'abandi bavugisha w'imana nabo banditswe ngaho rero imana yarabwiye mose none genda ujane abo bantu ha hantu nakubarira kandi heraba umumarayika wanjye azokuja imbere y'amara ku munsi wo guhora nzobasubiriza mu nkoko icyo cyaha cyabo uhoraho ateza abo bantu ibyago kuko bacurishije y'amasa aroni yacura rero murabona ingene mose yariko avuganira abo bantu kugeza naho yabwiye imana ati bitagenze gutyo naho fuma jewe usibanganya izina ryanje mu gitabo cyawe ni gute mose yashoboye mose gutuma ishavu ry'imana
riba rike kugira ngo imana iharurire ihanga ry'abaheburayo, ni kubera yuko muri Mose hari ko hashushanizwa Kristo, yari igishushanyo cya Kristo. Kristo yashushanijwe muri Mose. Rero igihe Yesu Kristo yagaragara ku isi imyaka 2000 iheze, turabona yuko ikiremwa muntu cyari cyageze mu mibereho yari ikenewe kugira ngo imana irandure ikiremwa muntu. Kandi igihe hagera igihe cy'uko imana irandura ikiremwa muntu, Yesu Kristo yaciye yishyira ko ibyaha byacu, yigira icyaha ku bwacu, yigira icyaha ku bw'ibiremwa abantu. Nuko uburake bw'Imana ntibwagwa ku kiremwa muntu, ariko buca bugwa ku mukundwa wacu umwami Yesu Kristo. Ni Yesu Kristo yabujije yuko ikiremwa muntu ko kiranduka imyaka 2000 iheze, igihe Kristo yabambwa, agapfa, akatwara ibyaha byacu, akishirako ibyaha byacu. Rero ikiremwa muntu nico cyategezwa gufa uwo munsi. Ibihano vy'Imana byategezwa kugwa kuri uwo munsi, bikagwa ku kiremwa muntu, gutyo ikiremwa muntu ikazimangana. Kristo yari yaravuze ngo iyo agatete k'ingano kataguye mu ivu ngo gapfe, ukaguma ari konyene. Iyo Yesu Kristo adapfa imbere yuko bucaba Pasika, ihanga ry'abaheburayo mu mwuzuro bari kuba bapfuye hamwe n'ibiremwa abantu bose. Ngaho ibihano vy'Imana vyari gutangura ku biremwa abantu kugeza ikiremwa muntu kizimanganye, gusa hari gusigara umukundo wacu umwami Yesu Kristo. Yagatete k'ingano kataguye mu ivu ngo gapfe, kaguma ari konyene, ariko iyo kaguye mu ivu kagapfa, kama ivyamwa vyishe. Nukuvuga yuko yavuyemo abana benshi b'abahungu n'abakobwa b'Imana bafise ishusho na kameremere nk'ivy'umukundo wacu umwami Yesu Kristo. Urutete rw'ingano rwabibwe mu isi. Nk'uko wewe iyo ubivye urutete rw'ingano, mu nyuma haramera urugemwe, icyo giterwa kigakomeza gukura, kandi hageze igihe cyo kwama ivyamwa kaca kama intete nyinshi z'ingano. Rero izo ntete z'ingano zigakura, gutyo rero hagakogwa isarura. Wewe mwisarura ucuronka intete nyinshi z'ingano zimeze nka rwa rutete rw'ingano rwabibwa mu ivu. Kandi uko nibimeze mu itegeko ryo kubiba no gusarura, nk'uko Yesu Kristo urutete rw'ingano rwabibwe mu isi mu ivu, ku munsi w'iherezo mu isarura ry'abana n'abahungu n'abakobwa b'Imana, mu isarura ry'ingano hazobaho amamiliyoni y'ibiremwa abantu bameze nk'umwami Yesu Kristo. Ariho muri bo harimo amamiliyoni bagira agahenga ku isi, nuko bagapfa, ariko ni urutete rw'ingano mu buryo bw'agace. Ku munsi w'iherezo rero, kubera yuko urutete rw'ingano na nubwo rutari bwamere urugemwe rw'ingano ngo rukure, kubera yuko rwaciye mu ntabwo zitandukanye z'igiterwa cy'ingano, kandi igiterwa cy'ingano ni ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Ku munsi w'iherezo abo bantu bari ari ingano. Ku munsi w'iherezo bazozuka ari mu mibiri ihoraho, kandi bazoba bameze nk'urutete rw'ingano, bazoba bameze nk'abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana bagaragajwe bari mu mibiri ihoraho. Bazoba bari mu ishusho na kameremere nk'ivya Yesu Kristo, urutete rw'ingano rwabibwe mu ivu, kuko abo bantu bafise amazina yabo yanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama. Kandi abari hari bazima tuzohindurwa, tuzogira vyongeye umubiri uhoraho, kandi tuzogira ishusho na kameremere nk'ivy'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo. Ishusho na kameremere by'urutete rw'ingano urwabibwe mu ivu. Rero turashobora kubona
yuko abo bantu bafise amazina yabo yanditswe mu ijuru mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama n'abagize umubiri w'ibanga wa Yesu Kristo ni intete z'ingano arizo ku munsi w'iherezo zizoba ziri mu ishusho na kameremere nk'ivy'umukundo wacu umwami Yesu Kristo. Kandi nk'uko igitegwa cy'ingano kigira intete runaka z'ingano, uko niko igitegwa cy'ingano ari ishengero ry'umwami Yesu Kristo, ari we Kristo ubwiwe mu buryo bw'igitegwa cy'ingano. Nk'uko igitegwa cy'ingano ari urutete rw'ingano ruba rwabibwe mu ivu, mu nyuma kikongera kugaragara nk'igitegwa cy'ingano kugira ngo kigwire. Rero nimurabe ingene Kristo urutete rw'ingano yariko aragwira, kandi yari kuzoba ariko arazana intete nyinshi z'ingano, abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana, kuko we ni umwana w'Imana, ari we yari kuzovamwo. Akazovamwo iki? Akavamwo abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana. Ubwo nibwo buryo abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana bazamwo. Nico gituma ivyanditswe bivuga muri Yohana igice cya mbere umurongo wa 11 umurongo w'9 ukageza kuri 13 aravuga hati, umucyo w'ukuri wakira umuntu wese wari kuraza muri iyi si. Yari mu isi kandi isi yaremwe nawe, ariko isi ntiyamumenya. Yaje mu vyiwe, no kuvuga ihanga ry'Abiburayo, ariko abiwe ntibamwakiriye. Ariko bamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana, nibo bizeye izina ryiwe, nibo batavyawe n'amaraso canke no kwifuza k'umubiri canke no kwifuza k'umugabo, ariko bavyawe n'Imana. No kuvuga yuko ari abantu bizera Kristo nk'umukiza wacu, bakakira amaraso ya Kristo, bakoza ibyaha vyabo mu maraso ya Kristo, gutyo bakaronka mpwemu wa Kristo, gutyo akaba muri bo kuvuka ubugira kabiri, bakavukira mu bwami bw'Imana. Abo n'abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana, aribo ku munsi w'iherezo bazoba mu ishusho na kameremere nk'ivy'umukundo wacu umwami Yesu Kristo, igihe abapfuye bizeye Kristo bazozuka, n'igihe twebwe bariho turi bazima tuzoba twahinduwe, tuzoba turi mu ishusho na kameremere nk'ivy'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo. Uko no kwigaragaza ko abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana, ariko intumwa Pawulo avuga mu Baroma igice c'8 umurongo w'10 kugeza kwa 35. Ivyaremwe vyose mu muzuro biriko biratakamba kandi biriko biraniha, bivise imibabaro, biriko biratakamba bisaba ukugaragara kw'abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana, kubwo kuragwa, no kuvuga kubwo guhindurwa kw'imibiri yacu, hamwe n'umuzuko w'abapfuye bizeye Kristo bari mu mibiri ihoraho, kugira ngo bagaragazwe ngaha ku isi nk'abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana, bari mu mibiri ihoraho, bafise ishusho na kameremere nk'ivya Yesu Kristo. Gutyo bakagarurwa mu bugingo budashira, bafise imibiri ihoraho, bakagira iragi ry'Imana, bakaba baragwa b'Imana n'abaraganwa na Kristo Yesu umwami wacu. Nuko bakagarurwa mu bugingo budashira, bafise umubiri uhoraho ufadika, uhawe ubwiza, hamwe n'impwemu ya Teofaniya ihoraho nayo nyene. Rero murabe ibanga ry'amazina yanditswe mu ijuru. Amazina makuru makuru muri yo n'amazina y'abana b'imfura b'Imana banditswe mu ijuru
mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama. Abo nabagize umubiri banga w'ishengero ry'umwami Yesu Kristo, ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Mu nyuma n'abari mu kindi gice cy'igitabo hariho amazina y'abantu aribo bizeye Kristo nk'umukiza wabo, bakoza ibyaha byabo mu maso ya Kristo, ariko ntibabe barakiriye mpwemu yera. Rero ntibavutse ubugira kabiri. Abo bantu berekanwa nk'umugwi w'inkumi z'ibijuju, abadafise amavuta mu matara yabo, ariko abafise amazina yabo yanditswe mu gice cy'igitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama. Abo bashushanijwe mu mugwi w'inkumi z'ubwenge, aribo bafise amavuta mu matara yabo, mpwemu yera, mu mibiri yabo, hamwe no mu mpwemu zabo, hamwe no mu bugingo bwabo. Ni ukuvuga yuko buzuye mpwemu yera, yuko bakiriye mpwemu wa Kristo. Mu yandi majambo, baravutse ubugira kabiri. Turabona yuko imfura, abatoranijwe canke abagenywe n'Imana, n'abo bantu bafise amazina yabo yanditswe mu gice cy'igitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama. Abo nibo bumva ijwi rya Kristo mu gihe bemerewe kubamwo, bakinjira mu buri banga wa Kristo biciye mu kuvuga ubugira kabiri, mu kumva ijwi rya Kristo no mu koza ibyaha byabo mu maso ya Kristo, bakakira mpwemu wa Kristo. Abo bantu n'abana b'imfura b'Imana, n'abatoranijwe b'Imana, n'abazogira ishusho na kameremere nk'ivy'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo. Ni imfura z'Imana, abana b'imfura b'Imana. Ariko nimurabe mu nzu, mu rugo, turabona yuko haba hariho umwana w'imfura, ariko mu nyuma turabona yuko haba hariho n'abandi bana, nko mu ngo nka zose. Ni nako rero tubona yuko mu mugambi w'Imana hariho abantu benshi banditswe mu gitabo cy'ubugingo, naho ari abo mu mugwi b'inkumi z'ibijuju batakiriye mpwemu wa Kristo. Mu yandi majambo, batari abo mu bana b'imfura b'Imana, abo bantu bazokwinjira mu bugingo budashira. Bo bazozuka inyuma y'inganji y'ikimpumbi, bazocigura urubanza, kandi rero bizobagendekera neza baje mu bugingo budashira. Abo ni intama izo umwami, nk'uko umwungere abikora, azoshyira iburyo bwiwe, nk'uko umwungere ashyira iburyo bwiwe akahashyira intama, ibubamfu bwiwe naho akahashyira impene. Kandi umwami Yesu Kristo mu rubanza rw'intebe yera azoshyira iburyo bwiwe intama, ibubamfu bwiwe naho ahashyira impene. Kandi abo ni biremwa abantu, abazoja imbere y'intebe yera mu rubanza rwa nyuma, aho bazocigura urubanza. Rero nimurabe ingene ivyo vyose bizogenda. Haravuga gutya mu gice cya 25 muri Matayo umurongo wa 31 ukabandanya. Ariko umwana w'umuntu azozira afise ubwiza bwiwe, ari kumwe n'abamarayika biwe bose, niho azovyagira ku ntebe yiwe y'ubwiza. Amanga yose azokoranizwa mu nyonga ziwe, nawe azobarobanura nk'uko umwungere arobanura intama mu mpene. Intama azozishyira iburyo bwiwe, impene nazo ibumoso. Maze umwami azobabwira abari iburyo bwiwe ati, nimuze abo data yahezagiye, muragwe ubwami mwateguriwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Nari nshonje murangaburira, nari mfise inyota mu mico kunywa, nari ingenzi mu mpindaro, nagenda gusa muranyambika, nari ndwaye muze kuraba uko meze,
nari mu ibohero a mí. muza kundaba Entonces los justos maze le abagororotsi responderán, bazomubaza diciendo, Señor, bati mwami ¿cuándo te vimos twakubonye ryari hambriento y te ushonje sustentamos, o sediento y te tukakugaburira dimos de cyangwa ufite beber? ¿Y cuándo inyota te vimos tukaguha icyo forastero unywa y te twakubonye recogimos, ryari uri o ingenzi desnudo y te tukaguha cubrimos? indaro cyangwa ¿O ugenda cuándo te gusa vimos enfermo o tukakwambikwa en la cárcel twakubonye ryari y te urwaye servimos? cyangwa uri mu ibohero tuza kukuraba Vinimos a ti. ¿Y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, umwami nawe azobishura cierto digo, ati ndababwira que ukuri cuando lo hicisteis ko a uno mwabigiriye de estos mis umwe muri aba bene hermanos data más pequeños, bari hanyuma y'abandi lo hicisteis. ni jewe mwabigiriye O sea que ni ukuvuga yuko habían hecho estas cosas buenas ivyo bintu vyiza babikoreye nde a los pequeñitos, babikoreye lo habían hecho a uno de estos mis hermanos pequeños. mwabigiriye umwe muri aba bene data bari hanyuma y'abandi ni ukuvuga umwe mu bana b'abahungu n'abakobwa b'Imana banditswe mu ijuru mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama babikoreye umwe mu bagize umubiri w'ibanga wa Kristo kandi Kristo yavuze ati uhaye ubwato bw'amazi afutse umwe muri aba bato no perderá. ntazobiburira impera Y ahora vean estos pequeñitos. rero nimurabe aba bato ni bande nabizeye Kristo nk'umukiza wacu Han lavado sus pecados en la bakaba sangre de barogeje Cristo, ibyaha byabo mu maraso ya Kristo bakaba baranakiriye mwe muri we yera abo tiene sus nombres n'abafise escritos amazina yabo yanditswe de la vida mu del gitabo mundo. cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama kandi umuntu uwo ari we wese akora ku bw'ineza y'abo bato A estos hermanos abo bene data ba Yesu Kristo abo bavukanyi ba Yesu Kristo uwo nazobiburira impera estas vírgenes kandi insensatas izo nkumi que z'ibijuju no habían recibido batakiriye amavuta ni ukuvuga mpwemu yera batakiriye ukuvuka ubugira kabiri habían ayudado abo a los hijos e hijas de Dios. baba Habían barafashije abatoranijwe b'Imana abana b'imfura b'Imana las diferentes edades mu bihe bitandukanye del Señor by'ishengero Jesucristo. ry'umwami Por lo Yesu tanto, Kristo nuko rero perderán ntibazobiburira que será impera entrar ariyo izoba al reino ari ukwinjira mu bwami de Dios bw'Imana preparado para vosotros desde mwateguriwe la fundación del mundo. uhereye isi itarashyirwaho Y urufatiro Cristo con su iglesia, kandi con Kristo hamwe n'ishengero estos ryiwe hamwe n'abo bato reinará azoganza sobre todas esas personas abo bantu que bose entrarán a la vida eterna. bazokwinjira mu bugingo budashira Vean ubu rero cómo estas personas murabona ingene abo bantu aparecerán después del reino milenial bazogaragara inyuma para ser y'ikimpumbi juzgadas kugira ngo bakige y urubanza entrarán a la vida gutyo eterna. binjire mu bugingo budashira Hay otras personas, kandi hariho abandi bantu sus nombres amazina yabo borrados azofutwa akazimanganywa de la vida. mu O sea, gitabo su sección cy'ubugingo ni ukuvuga mu kindi gice correspondiente gihwanye al libro de la vida, n'igitabo no de la cy'ubugingo sección del libro de la vida atari del mu Cordero, gice porque de esa cy'igitabo sección cy'ubugingo del libro cy'umwagazi de la vida w'intama del ko Cordero, igice ningún nombre puede cy'igitabo ser cy'ubugingo quitado. cy'umwagazi w'intama nta zina na rimwe riri aho rishobora Solamente gufutwa puede ser quitado ariko el nombre. gusa amazina ashobora gufutwa nayo ari mu kindi gice Y ahora ubu rero encontramos que Cristo turabona yuko Kristo dice avuga que no borrará ko su atazofuta nombre amazina yabo del libro mu gitabo de la vida. O sea, cy'ubugingo ni ukuvuga no borrará su nombre yuko atazofuta amazina yabo a esas personas que han ayudado amazina y'abo bantu bafashije a los escogidos de Dios. abatoranijwe b'Imana Y ahora ubu rero veamos cómo reka turabe también hay personas ingene vyongeye hariho abantu que sus nombres amazina yabo fueron borrados en el pasado. yafuswe muri También habrá en kahise este tiempo final personas, no muri iki gihe hazobaho abantu sus nombres abo serán amazina borrados yabo de la azofutwa sección agafutwa mu gice cy'igitabo del libro de la vida cy'ubugingo donde están escritos handitswe amazina nombres de las vírgenes insensatas, handitswe amazina y'inkumi z'ibijuju pero que ariko para ser borrados esos nombres amazina akazofutwa encontramos mu- que esas personas turabona yuko abo bantu habrán actuado en contra
baba barakoze bagwanya abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana, kandi abo bantu mu nyuma bazoterwa mu kiyaga cy'umuriro. Nimurabe ingene muri iki cyanditswe nyene cyo muri Matayo, muri iki gice nyene cya 25 haravuga hati, maze azobwira n'abari bumoso ati, mva iruhande mwabivume mwe, muje mu muriro utazima wateguriwe wa mugwanizi n'abamarayika biwe. Nari nshonje ntimwangaburira, nari mfise inyota ntimwampa iconywa, nari ingenzi ntimwampa indaro, nagenda gusa ntimwanyambika, nari ndwaye nari mu ibohero ntimwaza kundaba. Maze nabo bazomwishura bati, mwami, twakubonye ryari ushonje cyangwa ufite inyota cyangwa uri ingenzi cyangwa ugenda gusa cyangwa ugwaye cyangwa uri mu ibohero ntitwagira icyo tugukorera? Maze azobishura ati, ndababwira ukuri ko mutabigiriye umwe muri aba bari hanyuma y'abandi, nanjye ntimwabingiriye. Abo bazoja mu gihano kidashira, ariko abagororotsi bazoja mu bugingo budashira. Rero turashobora kubona yuko abo bantu, kubera yuko batafashije, ntibabaye inyungu ku bw'abatoranijwe b'Imana, ku bana b'imfura b'Imana banditswe mu ijuru mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama, abo bantu bazotererwa mu kiyaga cy'umuriro, bazoturigwa mu mubiri, mu mpwemu no mu bugingo. Turabona yuko hariho amamiliyoni y'ibiremwa abantu yanditswe muri icyo gice mu gitabo cy'ubugingo, hariho amazina yabo ashobora gufutwa mu gihe batokwitwara neza, mu gihe icyo bo bemerewe kubamo, mu gihe bahaguruka bagwanya abana b'imfura b'Imana, mu gihe aho bo bisanze amazina yabo rero yozimanganywa, yokugwaho, agafutwa mu gice cy'igitabo cy'ubugingo. Ubu rero nimurabe ingene Imana itubwira mu vyanditswe ku bijanye n'igitabo c'Imana, no mu gitabo ca Zaburi turabwirwa yuko bazozimanganywa, canke umwanditsi wa Zaburi ko yasavye ko bozimanganywa bagakugwa mu gitabo c'Imana abansi biwe bose. Reka turabe iyo Zaburi ngaha. Zaburi ya 69. Reka turabe. Reka turabe ngaha. Iyi ni Zaburi ivuga kuri Mesiya. Ni Zaburi ahatubwira ku rupfu rwa Kristo. Ni Zaburi y'ubuvugishwa, kandi iratubwira iti, ati nshayura. Umurongo wa 14 ukabandanya, unshayure mu ishayo sindobere, nkizwe abanyanka, nkizwe n'amazi maremare, umukuba ntuntware, mwidamba nihamire,
rwa rwobo ntirundumanirize ku munwa wagwo. Uhoraho unyishure, kuko imbabazi zawe ari nziza. Unkebuke nk'uko ugira neza kwawe ari kwinshi, kandi ntuhishe umusavyi wawe mu nyonga hawe, kuko ngowe raba Kristo yari ku musaraba, we yaravuze ati mana yanje, mana yanje, umpebeshejwe n'iki? Ntuhishe umusavyi wawe mu nyonga hawe, kuko ngowe unyishure vuba. Wegere ubugingo bwanje ubukize, uncungure ku bw'abansi banje. Ni wewe uzi ukuntu ntukwa n'ukuntu nteterezwa n'ukuntu nkengerwa. Abagwanizi banje bose bari imbere yawe. Ibitutsi vyamenaguye umutima, ndaremerewe cyane. Nareretse ko hari uwongirira akagongwe, ntawabonetse, nuko harabonyirura ndababura. Kandi bampaye umururazi kuba ivyo kurya vyanje, ngize inyota bampa inkarisha ngo ndayinywe. Ivyo vyabaye kuri Kristo. Ivyo rero kandi vyarashushanijwe mu mwami Dawidi. Ameza yabo ahinduka ururiba imbere yabo, bakiri mu mahoro ahinduke umutego. Amaso yabo nahume ntibabone, wame uhindisha agashitsi ikinyugunyugu cyabo, ubasuke ku gushangashirwa kwawe. Uburake bwawe bw'inkazi bubahamvye. Rero umujinya w'Imana wabajeko, iwabo hasigara imisaka, kandi ntihakagire uba mu mahema yabo, kuko bahama uwo wakubise, kandi bakongeranya umubabaro wabo wakomerekeje. Ntibaze bandikwe n'abagororotsi. Rero murabona ingene batotejwe Abaheburayo, n'ingene bakuweho nk'abantu bagakugwa ku isi. Amamiliyoni y'Abaheburayo barakuweho mu biremwa abantu, barakuweho mu gitabo cy'abariho, ariko bakuweho mu gitabo cy'abantu ngaha ku isi, ahari amazina yabo ahanditse igihe bavuka. Rero turabona ko babahoneje, ko bazimanganye. Ni bangahe rero muri bo bazimanganijwe bagakugwa mu gitabo cy'ubugingo? Ntituzi ukuntu bangana. Abari bahari mu minsi ya Yesu. Ariko murabona ko Kristo avuga ati, data bababarire kuko batazi icyo bakora. Izo mbabazi Kristo yasavye Imana akazisabira ihanga ry'Abaheburayo zisobanurwa yuko amazina yabo yoguma yanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Kandi nicyo gituma abo bantu bapfuye nk'abamaratiri mu gihe cya Stalin hamwe n'abandi batwaza gikenye, baboneka mu Vyahishuwe Yohana igice cya 6 umurongo, reka turabe umurongo w'ikenda ukabandanya. Kandi amenye icya 5 kimatanije ico gitabo, mbona munsi y'igicaniro impwemu z'abishwe babahora ijambo ry'Imana no gushinga intahe bari bafise. Murabona abapfuye kubwo gushingira intahe Yesu, abo ntibapfuye kubwo kwizera Yesu, ariko bapfuye kubwo igishinga ntahe bari bafise, kuko abo bari Abaheburayo, Abayuda bizera ubutumwa bwa Mose, ubutumwa bw'ivyagezwe. Bo barapfuye kubw'iryo jambo ry'Imana, iry'Imana yari yatanze biciye mu muvugishwa Mose hamwe no mu bavugishwa, kandi iryo jambo bo bari barifise. Rero barapfuye kubwo kuba ari Abayuda, abitondera ivyagezwe.
batakambisha ijwi rirenga bati databuja wera w'ukuri uzogeza ryari kudaca amateka no kudahora abari mu isi amaraso yacu. Umuntu wese muri bo ahabwa imvune yera, babarirwa kumara iyindi minsi baruhuka gushitsa aho igitigiri cy'abagurano bagenzi babo na bene se bagira biyicwe nk'abo kizoshikira, kugeza huzuye igitigiri cy'ibihumbi 144. Icyo gitigiri kizokwinjira ku munsi w'iherezo mu bukozi bwa Yesu Kristo biciye muri marayika wiwe ntumwa, muri marayika aje afise ikidomesho cy'Imana nzima mu vyesho Yohana igice c'indwi, kugira ngo ahamagare kandi yegeranye asheko n'ikimenyetso ku 144 vy'Abaheburayo, abasheko ikidomesho cy'Imana nzima, abasheko mpwemu yera, kandi kuba Kristo muri mpwemu yera ari we abasheko ikidomesho cy'Imana nzima. Rero aza ari muri marayika afise ikidomesho cy'Imana nzima, no kuvuga yuko aje muri marayika afise mpwemu yera. Rero aje mu vyesho Yohana igice cya 14, Kristo agaragara ari ku musozi Siyoni, ariko ni 144 by'Abaheburayo, abo miryango 12 ya Isirayeli bashize mu ruhanga ikidomesho cy'Imana nzima, bafise mu ruhanga rwabo izina rya se n'izina ry'umwagazi w'intama. Murabona yuko bafise ikidomesho cy'Imana nzima, bafise mpwemu yera hamwe n'izina rihoraho ry'Imana, hamwe n'izina rishasha ry'Umwami Yesu Kristo, izina ry'umwagazi w'intama. Iyo havuzwe ku izina ry'umwagazi w'intama, ku izina rishasha ry'Umwami Yesu Kristo, ivyo biravugwa kubera yuko ari Yesu Kristo ubwiwe uvuga ko afise izina rishasha. Mbega ntituzovuga ku vyo Kristo avuga ko afise? Ego cyane nivyo tuzovuga, kubw'iryo zina rishasha iryo we avuga ko yaronse. Kandi reka dusome iki cyanditso kugira ngo tubibone neza ku bijanye n'iryo zina rishasha ry'Umwami. Mu vyesho Yohana igice cya 3:12 haravuga hati, unesha nzomugira inkingi yo mu rusengero rw'Imana yanje, kandi ntazosohoka ukundi, nanje nzomwandika ku izina ry'Imana yanje n'iry'umugwa w'Imana yanje, niwo Yerusalemu musha uruka uvuye mu ijuru ku Mana yanje, kandi nzomwandika ku izina ryanje risha. Murabona yuko Umwami Yesu Kristo ari we avuga yuko afise izina rishasha. Iryo zina rishasha yararironse igihe yapfa akazuka akaduga mu ijuru yanesheje, akicara ku ntebe y'Imana iburyo bw'Imana, yaricayeho aronka izina ari ryo zina rirutandi mazina yose. Iryo yarironse igihe anesha akicara iburyo bw'Imana. Nuko rero nk'uko Yozefu igihe yicara ku ntebe y'ubwami akaba uwa kabiri ku ntebe y'ubwami ya Farawo hariya muri Egiputa, yaronse impinduka y'izina Zafnat Paneya. Mu Itanguriro igice, reka turabe igice cya 40 nko ngaho, igice cya 41 umurongo wa 45 haravuga ati, Farawo yita Yosefu irindi zina Zafenati Paneya, amushingira Asenati mwene Potifera umuherezi wo mu gisagara Oni. Yosefu araheza agenda igihugu cya Egiputa. Rero Yosefu yaramaze imyaka 30 igihe yarenguka imbere ya Farawo, nuko arijura ava imbere ya Farawo agenda igihugu cyose cya Egiputa. Rero murabona ingene Yosefu
yashyizwe ku ntebe y'ubwami ya farawo. Murabe ngaha icyo avuga, igice cya 41 umurongo wa 39 umurongo wa 38 haravuga hati, farawo abaza abo bishikira biwe ati, twobona hehe umuntu ameze nk'uyu ari umuhemu y'Imana? Farawo abarira Yosefu ati, ko Imana ikweretse ivyo vyose, nta wundi mu banyabwenge w'umuhanga muhwanye. Nguhaye kugaba urugo rwanje, kandi abantu banje bose baze bumvire icyo uzovuga. Ku ngoma yanje yonyene niho nzogusumba. Ni ukuvuga ko ari uwa kabiri, wari uwa kabiri ku ntebe y'ubwami yari Yosefu. Kandi farawo yungamwe abarira Yosefu ati, raba nguhaye kugaba igihugu cyose cya Egiputa. Nuko farawo aca yiyambura impeta iriho ikimenyetso yo ku rutoke rwiwe, ayambika Yosefu ku rutoke, amwambika impuzu zera nziza, amwambika n'umugufu w'izahabu mu izosi, amuha kugendera ku mukogote wa kabiri kuri we. Bakagenda barasemerera imbere yiwe bati, nimumupfukamire. Nuko amuha kugaba igihugu cyose cya Egiputa. Farawo abarira Yosefu ati, ni jewe Farawo ndabivuze, nta uzotaramura ukuboko canke ngo ashingure ikirenge mu gihugu cyose cya Egiputa utavyemeye. Rero murabona ingene ivyo vyose ari ishusho ya Kristo yicaye ku ntebe y'Imana mu ijuru, gutya ariko araronka izina rishasha, ariko araronka ibintu vyose, agaba vyose, aganje ategeka mu bikorwa vy'Imana. Kandi turabona yuko ku munsi w'iherezo Kristo azohaguruka ava ku ntebe ya Data iri mu ijuru, aze ku isi afise izina rishasha, iryo yakiriye igihe yicara ku ntebe ya Data mu ijuru. Iryo niryo zina iryo Kristo avuga ati, izina ryanje rishasha. Avuga yuko azoryandika ku bunesha. Rero nimurabe ingene izina rishasha ry'umwami Yesu Kristo rizoba ryanditswe ku bunesha, kandi azoba yanditswe ko izina ry'Imana. Iryo zina rizoba ryanditswe ku bunesha hamwe n'izina ry'umugwa w'Imana yacu. Izina rya Yerusalemu nshasha, mbega n'iryahe izina rya Yerusalemu nshasha? Ni izina rihoraho ry'Imana. Kandi n'iryahe izina rishasha ry'umwami Yesu Kristo? Ni izina rihoraho ry'Imana. Ubu rero turabona yuko iri banga ry'izina rishasha ry'umwami, murabona ko ryashushanirijwe mu isezerano rya kera, rigashushanyirizwa mu buzima bwa Yosefu, hamwe no mu mpinduka ry'izina izo Yosefu yakiriye. Yosefu hamwe n'iryo zina rishasha, turabona yuko yaronse ubwami. Rero turabona yuko we ari we yarajejwe byose, ko ari we ajejwe byose mu rugo rw'Imana. Kristo mbe ntavuga ati, birambereye ko mba mu bikorwa vya Data. Rero turamubona yicaye ku ntebe y'ubwami, ayobora ibikorwa vy'Imana, afise n'izina rishasha, izina riruta ayandi mazina, kuko nta zindi zina rihari ryoruta izina rihoraho ry'Imana. Kandi igihe havuzwe yuko Imana izomuha izina riruta ayandi mazina yose, iryo zina si ku isi gusa, ahubwo no mu ijuru. Nta rindi zina ryo riruta uretse kuko ni izina rihoraho ry'Imana. Rero ko iryo zina niryo Kristo yakiriye,
kandi ibyanditswe bivuga yuko atari izina rihari ku isi no mu ijuru risumba iryo zina. Ni izina rihoraho ry'Imana, kandi buri mwana wese yitwa izina rya se. Rero Kristo igihe kimwe ariko aravuga hariya muri Yohana, yaravuze ati data shemagiza izina ryawe, maze ijwi riva mu ijuru. Muri Yohana igice cya 12 yaravuze, reka turabe ikivugwa ngaho muri Yohana igice cya 12 ku bijanye no guhabwa no gushemagizwa kw'iryo zina. Igice cya 12, reka turabe icyo havuga. Igice cya 12 umurongo wa 27 ukageza ku 29 haravuga hati, umushaha wanje urahagaze, none mvuga iki? Ngire nti data nunkize iki gihe, yamara nico canzanye ngo nshike muri iki gihe. Ni kuvuga yuko yari yaje kubw'ivyo kugira ngo ave ku musaraba Karuvariyo, ubwa mbere akishirako ivyaha vyacu, gutyo akigira upfa. Data shimagiza izina ryawe, maze ijwi riva mu ijuru riti ndarishimagije, kandi nzokongera kurishimagiza. Ishengero rihagazeho rivyumvise riti ni umuturagaro, abandi bati ni umumarayika avuganye nawe. Mbega igihe Imana ivuze ntihavuga yuko ari umuturagaro. Rero murabona yuko ngaho vyabonetse nk'umuturagaro. Bamwe bavuga bati ni umumarayika ariko avugana nawe. Uko niko yavuze ku musozi Sinayi. Rero murabona yuko igihe Yesu ariko avuga ngaha, abantu bo bumvise umuturagaro, abandi nabo bavuga bati ni umumarayika avuganye nawe. Ivyo vyibukije abantu yuko igihe Imana avuga ku musozi Sinayi, icyo abantu bari kubarumva wari umuturagaro, kandi bari kubabona imituragaro n'imiravyo, kandi n'umusozi warajugumiye. Si umusozi gusa wajugumiye, n'abantu nabo barajugumiye kugeza no kuri Mose. Mu Baheburayo igice cya 12 umurongo wa 18 ukabandanya, nivyo havuga no mu gitabo cyo Kuvayo. Rero nimurabe, Yesu arishura, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Umutware w'isi agira ahindigwe hanze, nanje ninamanikwa hejuru y'isi nzokwikwegera ko bose. Rero nimurabe, yarishemagije kandi azorishimagiza iyindi ncuro. Mu kuza kwiyo kwa mbere harashemagizwe izina ry'Imana, no mu kuza kwiyo kwa kabiri hazoshemagizwa, rizokongera gushemagizwa iyindi ncuro. Kandi mu kuza kwiyo kwa kabiri, Kristo marayika w'isezerano, marayika w'uhoraho, murabona yuko ari wafise izina ry'Imana. Mu Kuvayo igice cya 23 umurongo wa 20 ukabandanya aravuga hati, haravuga muri ubu buryo bukurikira: engira ntume umumarayika imbere yanyu, abazigame mu nzira, abashikane aho nateguye. Muze mumwubahe, mumwumvire, ntimuze mumugararize, kuko atazobaharira ibicumuro vyanyu, kuko izina ryanje riri muri we. Ni hehe Imana ivuga yuko hari izina ryayo? Izina ryayo rihoraho riri muri marayika wiwe. Marayika w'uhoraho ari wo mubiri wa Teofaniya
uwo imana yigaragarijemo mu buringanire bwa gatandatu. Imana muri uwo mubiri wa teofaniya irafise izina rihoraho, kandi ku munsi w'iherezo izina rihoraho ry'Imana, murabona yuko Kristo avuga yuko azoryandika kunesha. Ni ukuvuga ko iryo zina rihoraho ry'Imana azoryandika hehe? Kunesha, nk'uko byakomeje kuba riri muri marayika w'isezerano, marayika w'uhoraho. Kandi nicyo gituma mu gihe cy'iherezo Yesu Kristo asezerana kwandika izina ry'iwe rihoraho, izina rihoraho ry'Imana, hamwe n'izina ry'umugwa w'Imana yacu, hamwe n'izina rishasha ry'Umwami Yesu Kristo. Asezerana kuryandika hehe? Asezerana kuryandika kunesha. Ni ukuvuga yuko unesha azoba ariko arabaho ku munsi w'iherezo, ko azogira uwo mugisha. Havuga ati, nzomwandika ko izina ry'Imana yanje n'iry'umugwa w'Imana yanje hamwe n'izina ryanje rishasha, aryandike hehe? Kunesha, kunesha. No mu vyahishuro Yohana igice cya 2:17 haravuga hati, uri n'ugutwi niyumve ico Mpwemu abwira amashengero. Unesha nzomuha kuri mano yanyegeje, kandi nzomuha ibuye ryera. Kuri iryo buye handitswe ko izina risha, nta muntu arizi atari uzorihabwa. Rero akabuye kera ni ukuza kwa kabiri kwa Kristo. Ukuza kwa mbere kwa Kristo kwaragize izina ry'ubucunguzi. Ukuza kw'ibuye ridasituwe n'amaboko mu kuza kwe kwa mbere, ariko kwabaye ukuza kwa mbere kwa Kristo yaragize izina ry'ubucunguzi Yesu. Ubu rero ukuza kw'ibuye ryera, ukuza kwa Kristo ku munsi w'iherezo azogira izina rishasha. Iryo ni izina rishasha iryo we avuga ko yaronse. Iryo ni izina rishasha iryo we avuga ko azoryandika kunesha. Nzomuha akabuye kera, kandi kuri ako kabuye handitse ko izina rishasha atanumwe arizi kiretse urihabwa. Ni ukuvuga uwunesha. Uwo niwe azomenya iryo zina rishasha ryo kuza kwa kabiri kwa Kristo nk'intare yo mu muryango wa Yuda, nk'umwami w'abami n'ubuganza abaganza mu gikorwa cyo kwisubiza ivyiwe. Kandi azomenya ibanga ryo kuza kwiwe afite izina rishasha, kandi azobishura abatoranijwe b'Imana mu gihe cy'ibikomeza imfuruka hamwe n'ikiringo cy'ubwami, biciye mu ijwi rya Kristo, avuga biciye muri we, nk'igihe intare yivuga gutyo imituragaro ikumvikanisha amajwi yayo. Rero izina ry'Umwami Yesu Kristo rihishurwa mu mituragaro, kuko imituragaro niyihishura ibanga ry'ikimatanije c'indwi, ibanga ryo kuza kwa kabiri kwa Kristo, nk'intare yo mu muryango wa Yuda, nk'umwami w'abami n'ubuganza abaganza mu gikorwa cyo kwisubiza ivyiwe, afise izina rishasha. Ubu rero murabona ingene vyongeye no mu vyahishuro Yohana igice cya 19 umurongo wa 11 ukageza kwa 16 hatubwira hati, mbona ijuru ryuguruye, kandi mbona ifurasi y'igitare uyivyagiyeko yitwa Mwizigirwa, irindi ni munyakuri, aca amateka akagwana intambara mu bugororotsi. No kuvuga ko yitwa Mwizigirwa, irindi munyakuri, aca amateka akagwana intambara mu bugororotsi. Inyonga ziwe n'imbeya z'umuriro, no mu mutwe yambaye imigara myinshi, kandi afise izina ryanditswe nta urizi atari we wenyene. Rero murabona yuko ukarukuza kwa kabiri kwa Kristo. Rero afise izina atanumwe arizi. Kubw'ivyo rero ntabwo ari izina Yesu, kuko izina Yesu
bose kuri uno mubumbe w'isi bararizi. Ni ukuvuga yuko umubumbe w'isi wose uzi yuko izina Yesu ari izina ry'ukuza kwa mbere kwa Kristo. Ariko ubu rero mu kuza kwa kabiri kwa Kristo we aje afise izina atanumwe arizi. Ni ukuvuga yuko aje afise izina rishasha, kandi iryo ni izina rihoraho ry'Imana hamwe n'izina ry'umugwa w'Imana yacu. Murabona ingene kuri uno mubumbe w'isi hariho ibihugu n'ibisagara bifise amazina y'abantu. Nk'akarorero, nka Colombia ifise izina ry'umuntu witwa Colomba, bongeye indome runaka ariko ni izina Colon. Na Amerika ifise izina rya Ameriko. Kandi turafise ibihugu vyinshi bifise amazina y'abantu. Mwebwe murondeye muri kahise k'ibihugu n'amazina y'ibihugu, mwe muzobona yuko hariho ibihugu bifise amazina y'abantu. Nk'akarorero, ihanga ry'Abaheburayo ni iryahe zina ry'ihanga ry'Abaheburayo? Ni Isirayeli, izina ry'umuntu yanesheje akanigana na marayika w'Uhoraho akanesha, mu nyuma agahindurwa izina akareka kwitwa Yakobo akitwa Isirayeli. Murabona yuko igihugu Isirayeli yo ku isi rifise izina iryo marayika w'Uhoraho, marayika w'isezerano yahaye uwunesha. Ubu rero marayika w'isezerano, marayika w'Uhoraho, uwunesha ku munsi w'iherezo, azomuha iryo zina rishasha ry'umwami Yesu Kristo. Iryo ni izina rya marayika w'isezerano, marayika w'Uhoraho, ariryo azoha uwunesha. Kandi uwunesha azoza mu izina ry'umwami Yesu Kristo, mu izina rishasha ry'umwami Yesu Kristo, mu izina rya marayika w'Uhoraho, mu izina rya marayika w'isezerano, mu izina ry'Uhoraho ry'Imana, hamwe no mu izina ry'umugwa w'Imana yacu. Kandi afise izina ryanditswe atanumwe arizi uretse we wenyene. Yambaye impuzu zajobeswe mu maraso, kandi izina ryiwe ni Jambo w'Imana. Nk'uko ukuza kwa mbere kwa Kristo, igihe Jambo yambara umubiri yagize izina, kandi icyo gitwikizo cy'umubiri ahari hari Jambo ryambaye umubiri, ahari hari marayika w'isezerano, marayika w'Uhoraho. Aho muri icyo gitwikizo cy'umubiri, muri uwo mwambaro, aho hari handitswe izina ry'ubucunguzi Yesu. Niryo ryari izina ry'ubucunguzi. Kandi ngaha hatubwiye yuko izina ryo ari Jambo w'Imana, kuko Jambo ku munsi w'iherezo azogaruka mu mubiri w'umuntu. Jambo, marayika w'isezerano, marayika w'Uhoraho, azokwambara umubiri ku munsi w'iherezo, azokwigaragariza mu mubiri w'umuntu. Marayika w'isezerano, marayika w'Uhoraho, mpwemu yera, kandi azoza afise izina rishasha. Izina rishasha, izina rishasha, kuko imyaka 2000 iheze igihe aza mu mubiri w'umuntu yaje afise izina Yesu, ariryo risobanurwa ngo umucunguzi, kugira ngo acungure ibiremwa abantu. Rero ku munsi w'iherezo azoza afise izina nk'intare mu muryango wa Yuda, ariryo zina akoresha mu kwisubiza ivyiwe. Ni izina rishasha ry'umwami Yesu Kristo, kandi ni izina rihoraho ry'Imana, ni izina ry'umugwa w'Imana yacu, ni izina rya Yerusalemu nshasha. Yerusalemu nshasha ifise izina rihoraho, kandi iryo zina ni izina rihoraho ry'Imana. Rero harabandanya havuga hati, ingabo zo mu ijuru ziramukurikira ziri ku mafarasi yera, mu kanwa kiyavamo inkota ikarishe, kugira ngo ayikubite amahanga.
azoyaragiza inkoni y'icuma kandi aganishiriza ibirenge mu bwato vino y'uburake bw'inkazi bw'Imana ishobora vyose. Kandi ku muzu ziwe no ku kibero afise izina ryanditswe ko umwami w'abami uganza abaganza. Aha handitswe izina ry'umwami w'abami n'uganza abaganza. Rero umwami w'abami n'uganza abaganza ntabwo ari izina, ariko umwami w'abami n'uganza abaganza afise izina. Iryo ni izina rihoraho ry'Imana. Umwami w'abami n'uganza abaganza afise izina rihoraho, kandi iryo ni izina rishasha ry'umwami Yesu Kristo kugira ngo agaragaza mu kuza kwiwe kwa kabiri. Izina yakiriye igihe yaduga mu ijuru, kandi igihe amanuka avuye mu ijuru rero aza afite izina rishasha. Ubu rero ni hehe handitswe iryo zina umwami w'abami n'uganza abaganza? Ni hehe hazoba handitswe izina ry'umwami w'abami n'uganza abaganza? Ni ku mwambaro wiwe. Mu gihe dushoboye kubona umwambaro wiwe, umwambaro wa Kristo mu kuza kwiwe kwa kabiri, rero tuzobona izina ryiwe rishasha hamwe n'izina rihoraho ry'Imana, hamwe n'izina ry'umwami w'abami n'uganza abaganza, kugira ngo aganze ihanga ry'Abaheburayo n'ibindi bihugu vyose hamwe n'ibihe bidashira. Rero mu by'ukuri hariho abantu bavuga bati je vyonezera yuko Yesu Kristo yoguma afise izina Yesu, ariko avuga ko afise izina rishasha, kandi iryo ni izina rishasha mu kuza kwiwe kwa kabiri, kandi iryo ni izina rihoraho ry'Imana, izina ry'Imana yamuhaye, izina rirutanda amazina yose. Niryo zina ryo na rimwe rudende, iryo ni izina rimwe rudende ryonyine rishobora kuba izina ry'Imana, izina rihoraho ry'Imana. Rero hariho abantu bamwe bamwe bavuga bati mu gihe we rero atoza afise izina ryo yakoresheje mu kuza kwiwe kwa mbere, ati sinzomwakira. Rero utamwakiriye wewe ni uhomba. We yaravuze ati intama zanje zumva ijwi ryanje zikankurikira. Yesu Kristo marayika w'isezerano, marayika w'uhoraho wo mu isezerano rya kera, ku munsi w'iherezo azoza afise izina rishasha, kandi ku mwambaro wiwe azoba hafise iryo zina rishasha, nk'uko ku mwambaro wiwe w'umubiri mu myaka 2000 iheze yari afise izina ry'ubucunguzi Yesu. Ku munsi w'iherezo rero naho azogira ku mwambaro wiwe izina ry'umwami w'abami n'uganza abaganza, kugira ngo aganze ihanga ry'Abaheburayo hamwe n'ibindi bihugu vyose. Azogira izina rihoraho ry'Imana. Ryanditswe hehe? Ryanditswe ku mwambaro wiwe. Ni ukuvuga yuko azoza yambaye umubiri w'umuntu, Kristo, marayika w'isezerano, ku munsi w'iherezo. Ubu rero turabe ikinteguzo kuza kabiri kwa Kristo avuga mu gitabo cy'ibimatanijwe mu Kiespanyolo ku rupapuro rw'amajana 277 mu gitabo cy'ibimatanijwe mu Kiespanyolo, ariko aravuga kugenda ku ifarasi y'igitare mu vyahishuriwe Yohana 19, arivyo twamye dusoma muri kano kanya, arivyo twako turasoma muri kano kanya. Aratubwira ati, ariko arasenga aravuze ati, turasavye yuko mpwemu yera aza ubunyene ugendera ku ifarasi y'ukuri yera. Ninde ugendera ku ifarasi y'ukuri yera? Uwo ni mpwemu yera. Igihe mpwemu wiwe yera, mpwemu wa Kristo, ahangana na Antikristo, nawe ahamagara biwe. Twabonye yuko ugendera ku ifarasi y'igitare mu vyahishuriwe Yohana 19 yuko ari mpwemu yera. Ni marayika w'isezerano, marayika w'uhoraho Yesu Kristo muri mpwemu yera. Ubu rero nimurabe ingene aza mu vyahishuriwe Yohana 19. Aza ari ku ifarasi yera nk'urubura. Rero reka turabe ico ivyo bisigura, nk'uko bihwanye n'insiguro canke uguhishurirwa uko Imana yaduhaye biciye mu nteguza kuza kwiwe kwa kabiri. Umuvugishwa ntumwa Revera William Marion Branham ari we yaje afise impwemu n'uburanga bwa Eliya ategurira
ukuza kwa kabiri kwa Kristo, ategurira ukuza kugendera ku ifarasi y'igitare mu vyarishwe Yohana 19, afise izina rihoraho, afise izina ry'umwami w'abami n'uganza abaganza. Ubu rero niki avuga ko azoba ukuza kugendera ku ifarasi y'igitare mu vyarishwe Yohana 19 ku rupapuro rw'amajana 256 mu Kiespanyolo mu gitabo cy'imatanijwe aravuga ati igihe umwami wacu azogaragara ku isi azoza agendera ku ifarasi yera nk'urubura, kandi azoba ari Emmanuel mu mwuzuro, ijambo ry'Imana ryambaye umubiri mu muntu. Ni ijambo ry'Imana, jambo yambaye umubiri bundi bushasha ku munsi w'iherezo. Kandi uko nukuza kugendera ku ifarasi y'igitare mu vyahishuriwe Yohana, uko nukuza kwa marayika w'isezerano, marayika w'uhoraho, ukuza kwa Yesu Kristo muri mpwemu yera agaragariye mu mubiri w'umuntu, mu munesha muri marayika wiwe ntumwa, mu muvugishwa w'ikiringo cy'ubwami ku munsi w'iherezo, mu kimumbi c'indwi no mu kiringo cy'ubwami. Rero nimurabe ico ivyo bisigura, ukuza kugendera ku ifarasi y'igitare mu vyahishuriwe Yohana 19, uko nukuza kwa Yesu Kristo muri mpwemu yera, nukuza kwa marayika w'isezerano ari wari Yesu Kristo muri mpwemu yera, aje ku munsi w'iherezo ari mu mubiri w'umuntu, yigaragarije muri marayika we ntumwa, mu muvugishwa ntumwa wo ku munsi w'iherezo. Ahazoba hari Yesu Kristo ahigaragarije afite izina rishasha, hamwe n'izina rihoraho ry'Imana, hamwe n'izina ry'umugwa w'Imana yacu. Murabona ibanga ngaha ry'izina rishasha ry'umwami, hamwe n'izina rihoraho ry'Imana, hamwe n'izina ry'umugwa w'Imana yacu. Ubu rero buri mwana w'umuhungu n'umukobwa w'Imana izina ryiwe ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama, kandi bo bazogira nk'umubiri banga w'abizera, bazogira iryo zina vyongeye ibihe bidashira, kuko umwana wese yitwa izina rya se. Kandi natwe nk'abantu ku giti cyacu nimurabe vyongeye tuzogira uwo mugisha. Rero ni gute bizomera? Reka tuzoyibona mu nyuma nitwaba twamaze guhindurwa ingene bizogenda, kuko amazina yacu yanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama uhereye isi itarashirwaho urufatiro. Rero twebwe dutegereza gutahura yuko iri banga ry'amazina yanditswe mu ijuru, yuko ari ibanga ryo guhera mu isezerano rya kera ryakomeje kuvugwa, ariko ku munsi w'iherezo niho mu mwuzuro iryo banga rihishurwa, rigahishurirwa ishengero ry'umwami Yesu Kristo mu gihe cy'ubukomezi imfuruka hamwe n'ikiringo cy'ubwami. Murabona ingene umuvugishwa na sogokuruza Yakobo yifuje kumenya izina rya marayika w'uhoraho yamuhezagiye. We yarazi yuko kuba uhoraho agaragaye muri ubwo buryo bw'umuntu wo mu wundi buringanire, ko yari afise izina rihoraho ry'Imana, kandi we yifuje kurimenya. Rero we aravuga ati, Yakobo aravuga ati, nabonye Imana imbona nkubone. Rero nimba yabonye Imana imbona nkubone, rero yategerezwa kuba afise izina, ntiyashobora kuba afise irindi zina, yategerezwa kuba afise izina ry'Imana. Kandi mu cyanditse twasomye cyo mu Kuvayo 23 umurongo wa 20 havuga yuko marayika wiwe, ko muri marayika wiwe ariho hari izina ryiwe. Vyongeye na Mose yivuze kumenya izina ry'Imana, aravuga ati, nibambaza izina ryawe ndakubabwira ngo iki? Ati, nibambaza izina ryawe. Murabona yuko Mose ngaha avuga atanabizi. Muri iki kibazo hariho ivyifuzo bibiri yari afise. Icya mbere bigaragara nk'igisanzwe, ico igihe nibambaza izina ryawe, izina ryo wari wamwiyeretse, izina ry'Imana akarimenyesha ihanga ry'Abaheburayo, ni ukuvuga izina ry'uwantumye.
ariko más, algo más ikindi de lo profundo del alma de Moisés, kibwina cyari mu bugingo bwa conocer el Mose nombre de Dios. ko ari ukumenya izina ry'Imana, Así como nk'uko sucedió con Jacob. byabaye kuri Yakobo, nawe yifuje kumenya izina ry'Imana igaragaye mu buryo bw'umuntu, marayika w'Uhoraho. Rero Mose nawe yifuza kumenya izina ry'Imana, izina rya marayika w'Uhoraho, ariryo ryari rinyegejwe ku by'ihanga ry'Abaheburayo. Kandi tubona yuko Imana gusa yabahaye indome z'indagi, arizo ibiremwa abantu batashoboye kurivuga mu buryo bw'izina. Turabona yuko na Manowa byongeye yivuje kumenya izina rya marayika yamwiyeretse mu buryo bw'umuntu, akamubwira yuko azoronka umwana biciye mu mugore wiwe, ari we yari Samusoni. Kandi yarabajije marayika ati, nijyahe izina ryawe kugira ngo nihashitswa ivyo uvuze tuze tugushemagize? Yarabajije ati, ni kubera iki umbazije izina ryanje ari rinyegejwe, ari igitangaza? Kuko iryo zina ntiryari guhishurwa hariya gusa, ryarahawe ihanga ry'Abaheburayo, izina rigizwe n'amazina menshi y'Imana, ariko ni izina rihoraho ry'Imana, kuko uko n'uguhishurwa kw'Imana kwari kuvuye ku Mana, kuzuba ari uguhishurwa kw'Imana kuje kubana ku munsi w'iherezo, ukuza kwibuye ridastuwe n'amaboko y'umuntu, ariryo rije rifise izina rishasha. Mu kuza kwa marayika w'isezerano, marayika w'Uhoraho Yesu Kristo muri mpwemu yera yigaragarije mu mubiri w'umuntu ku munsi w'iherezo. Murondere ku mwambaro wiwe, muharondere izina, kuko aho niho muzorisanga, ariko nta n'umwe azoritahura uretse uwurihabwa. Nta n'umwe yatahura iryo zina uretse we ubwiwe. Ni ukuvuga yuko ufise iryo zina, idonido ryavyo niwe abitahura, kuko nta n'umwe yoshobora kurikoresha nabi. Rero turabona yuko ku munsi w'iherezo yuko uko guhishurirwa gukomeye kandi guhoraho, yuko ishengero ry'Umwami Yesu Kristo rizoba ririko rirakwakira. Nico gituma rero bazokwakira ukugendererwa kw'Imana ihoraho, marayika w'isezerano, marayika w'Uhoraho aje, ijambo ryambaye umubiri mu muntu, aje mu muntu, azoza we afise izina rihoraho. Ku batoranijwe n'Imana, ari bo bafise amazina yabo yanditswe mu ijuru mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama uhereye isi itarashikaho urufatiro, abagiye bazozuka bari mu mibiri ihoraho, natwe bariho turi bazima tuzohindurwa, tuzokwinjira mu bihe bidashira, tuzokwinjira mu mubiri uhoraho ibihe bidashira, kuko abazowugira bose bazoba arabahoraho, abazoba bafise izina rihoraho ariryo zina ry'Umwami n'izina ry'umugwa w'Imana yacu, hamwe n'izina iryo rizoba rifise n'abantu bazokwakira umubiri uhoraho bafise ubugingo budashira, bari ngaha ku isi igihe bazozuka. Abagiye n'abariho turi bazima twahinduwe tuzomara ngaha iminsi 30 kugeza kuri 40. Mu nyuma rero tuzoja mu birori vy'ubukwe bw'umwagazi w'intama, mu gihe hazoba hariko haraba akababaro gakomeye, ibihano vy'Imana bigiye kuza ku isi. Ariko twebwe tuzoba turi mu birori vy'ubukwe bw'umwagazi w'intama, turi kumwe na Kristo, tunezerererwa ayo mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Barahiriwe abahamagariwe ibirori vy'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Ivyahishuriwe Yohana igice cya 19 umurongo w'9. Kandi mu nyuma yako gahe k'imyaka 3 n'igice turi kumwe na Kristo mu rugo rwa data wacu wo mu ijuru, igihe hazoba haheze akabaro gakomeye, tuzogaruka ku isi dufise imibiri ihoraho,
imibiri iyo twahozemo ariko izoba ari ihoraho rero tuzogaruka ku isi kugira ngo hatangure inganji y'ubwiza y'ikimpumbi turi kumwe n'umukundo wacu umwami Yesu Kristo. Rero tuzokazanya na Kristo imyaka 1000 mu nyuma n'ibihe bidashira. Turabona vyongeye ko mu bihe bidashira inyuma y'ikimpumbi n'inyuma y'urubanza rwa nyuma turabona yuko umugwa w'Imana yacu Yerusalemu nshasha izoba iri ku isi ko hatazokwinjira ikintu na kimwe gicafuye canke ikizira canke ikintu cyo mu isi, ariko gusa hazokwinjira abafise amazina yabo yanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama. kuko uwo mugwa uzoba ubawemwo n'abagize umubiri w'ibanga wa Kristo, kandi buri gace k'uwo mugwa kazovuga kahise k'abantu bazoba mw'uwo mugwa. Nk'akarorero, igihe abantu babona impome bazoba bariko baravuga kahise k'intumwa 12 za Kristo, kubera yuko hazoba hariho amazina kuri izo mpome, amazina 12 y'abigishwa ba Kristo. Igihe bazobona amarembo, kuko muri buri ruhande hazoba hari amazina y'abamarayika, hariko amazina y'abasokuruza 12, hazoba handitswe ko amazina y'imiryango 12 ya Isirayeli, kuko yo ni impamvu yo kwibuka kahise k'ivyabaye muri kahise mu ihanga ry'Abaheburayo no mu ihanga no mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Uko niko bizoba biri muri Yerusalemu yose nshaje, muri Yerusalemu nshaje. Kuko tuduze ngaho mwe muraza aho twoshobora kugarukira, twoduga gushika ku ntebe. Dushitse ku ntebe y'ubwami naho kahise twovuga ivyo bishinga intahe y'ivyabaye ngaha mu gihe kiberekomeza imfuruka hamwe n'ikiringo cy'ubwami. Kandi uri ku ntebe y'ubwami, kandi bizoba biri ku ntebe y'ubwami mw'ijuru, nibyo bizoba biri ngaho ku ntebe y'uwo mugwa. Kandi ivyo nivyo bizogaragaza, nivyo bizoshushanirizwa mu mubiri w'ibanga mu gihe kiberekomeza imfuruka hamwe n'ikiringo cy'ubwami. Murabona ingene ibizoba biri muri uwo mugwa vyose, abazoba bari muri uwo mugwa wose bazoba bariko baravuga kahise k'Imana ikunda ihanga ryayo, kahise ka Yesu Kristo umukiza wacu ari kumwe n'abantu biwe, ishengero ryiwe hamwe n'ihanga ry'Abaheburayo. Ni ukuvuga yuko uzoba ari umugwa w'urukundo, umugwa w'urukundo rw'Imana. Hazoba hagaragarijwe Imana nyene ububasha bwose, ariyo ari urukundo, kandi kubw'urukundo rwayo yaraducunguye. Rero murabona hadushira kuri uno mubumbe w'isi, inyuma y'uko haba hamaze kurengana urubanza rwa nyuma. Tuzoba turi mu mugwa munini, umugwa ufise 2,214 vy'uburebure n'ubwaguke hamwe. Kandi ngaho turabona yuko hazoba abatonejwe b'Imana. Ubwo ni rwo rugo rwacu rw'ibihe bidashira, kandi ngaho ntituzohava. Aho tuzozunguruka misi yose
no mu bindi bibanza byose, aho umuntu azoshobora kuraba hose azohabona isanzura, abone inyenyeri, abone n'imibumbe. Agiye hejuru cyane naho, tuvuge hejuru cyane kuko buri gihe hejuru ni ku mutwe, epfo naho hasi cyane ni ku birenge. Rero buri gihe tuzoba turiko turaja mu bibanza runaka vyo ku isi, tuzohabona iyindi mibumbe, tuzohabona andi magalagisi, tuzohabona n'urundi ruhurirane rw'imibumbe, tuzohabona n'ibibanza ahari ibibanza umuntu yoshobora kubamo. No kuvuga yuko atakibazo kihari mu gihe isi yokuzura, mu gihe umubumbe w'isi wokuzura ibiremwa abantu. Umubumbe w'isi ni muto cyane ugereranije n'indi mibumbe ihari, ni nka Jupiter na Saturne hamwe n'indi mibumbe yo muri systeme solaire yacu, mu ikikuje izuba. Ntihaciye kinini baravumbuye inyenyeri niniya cyane kurusha izuba iri ryacu, kandi ni ikintu nk'icyo niniya cyane nka orbite iyo isi izungurukamwo, kandi hagati na hagati y'iyo orbite aho hari izuba. Kandi nimba iyo nyenyeri ari nini igashobora gutwikira orbite yose isi igiramwo, rero izuba ni ritoyi ugereranije n'iyo nyenyeri, ugereranije n'icyo kinyasi. Havugwa yuko izuba, inyenyeri ari binini, yuko ari nini. Rero turabona yuko bishoboka bazoguma babona iyindi minini cyane. Rero birashoboka, reka twavuga yuko babona uwundi munini cyane mu nyuma, kuko igihe abantu baravye hejuru baravuga bati hariho amamiliyoni y'inyenyeri, niba ushobora kuyiharura. Imana yarabwiye Aburahamu ati niba ushobora kuyiharura biharure. Aburahamu ntiyashoboye kubiharura, ntiyashoboye kuziharura. Hamwe na telescope bazikoresheje, rero babona yuko hariho amamiliyaridi y'imibu y'amagalagisi. Rero kubera yuko hariho amamiliyaridi y'amagalagisi, mu gihe twotangura guharura imibumbe ihari, reka tuvuge mu gihe twotangura guharura uruhurirane rw'imibumbe ihari muri buri galagisi, muri systeme solaire ihari muri buri galagisi, canke muri buri ruhurirane rw'imibumbe n'inyenyeri zihari muri buri systeme solaire, byose tukayiteranya, murabona twozunguruka isi yose tukabura amakaramu kugira ngo twandike, tukanabura n'impapuro twandika ivyo biharuro. Rero murabona yuko Imana yaremye ivyo byose, kandi natwe turabaragwa b'Imana, kandi turi n'abaraganwa na Kristo Yesu umwami wacu. Nico igituma ivyanditswe bivuga yuko yatwogeje n'amaraso yiwe, akadukuraho ibyaha vyacu, akaduhindurira Imana yacu abami n'abaherezi. Abami batunze cyane, abo n'abafise amazina yabo yanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama uhereye isi itarashigwaho urufatiro. Munezerwe nuko amazina yanyu yanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama uhereye isi itarashigwaho urufatiro. Kuri jewe ryabaye ihigwe ridasanzwe kuba ndi kumwe namwe muri kano kanya, ndabashingira intahe ry'ibanga ry'amazina yanditswe mu ijuru. Hariho amazina yanditswe mu ijuru mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama, muri icyo gice aho amazina adashobora gufutwa. Abo n'abacunguwe n'amaraso ya Yesu Kristo.
kandi hariho n'ikindi gice ahari amazina y'abantu ariko bazogumaho bakinjira mu bihe bidashira inyuma y'ikimpumbi n'inyuma y'urubanza rwa nyuma bazo kwinjira mu bugingo budashira gutyo bazo kwinjira mu bihe bidashira mu bwami bw'Imana. Kandi hariho n'abandi bafise amazina yanditswe mu gice cy'igitabo cy'ubugingo ari bo amazina yabo ashobora gufutwa kubera yuko batafashije abatoranijwe b'Imana mu gihe icyo bo bari bemerewe kubamo, ntibabafashije mu kintu na kimwe, kandi benshi muri bo bahagurutse bagwanya abatoranijwe b'Imana. Kandi hariho n'abandi bantu badafise amazina yabo yanditswe ahantu na hamwe uretse mu gitabo aho bavukiye, mu gitabo cyo mu gihugu cyabo, ariko ntibafise amazina yabo yanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama. Hariho n'abandi badafise izina ryabo ryanditswe haba mu gitabo cyo mu gihugu aho bavukiye. Rero ibyo mbe nibyo yuko hariho abantu badafise amazina atanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Reka turabe icyo Bibiliya itubwira, kandi nimba Bibiliya ibitubwira uko niko biri. Mu Vyahishuriwe Yohana igice cya 13 haratubwira mu mirongo, reka turabe igice cya 13 umurongo wa mbere ukabandanya, aravuga ati gihagarara ku musenyi wo ku kiyaga, mbona igikoko kiburuka kiva mu kiyaga gifise amahembe 10 n'imitwe 7, ku mahembe yacyo hari imigara 10, no ku mitwe yacyo hariho amazina y'amarogotano. Mu bindi bitabo vyanditse ukundi havuga amazina ngo abahavuga ngo amazina y'amarogotano cyangwa amazina yo kurogota. Icyo gikoko nabonye cyasa n'ingwe, amajanja yaco yari ameze nk'ay'idubu, akanwa kaco kari kameze nk'ak'intambwe, cya gisato kigiha ububasha bwaco no kuja ku ngoma yaco n'ubutware buhambaye. Muri ya mitwe yaco mbonamo umwe usa n'ukomeretse akagirire uruguma rwocishe rurakira. Icyo gikoko n'ubwami canke n'ubwami bw'abanyamahanga. Igikoko cya kane icyo Daniyeli yabonye, kandi ubwo n'ubwami bw'abanyamahanga buri mu ntambuko y'ibirenge by'ivyuma, aricyo cyakomerekejwe ariko mu nyuma kikongera kukagarugwa. Mu nyuma rero gihinduka ibirenge by'ivyuma bivanze n'ibumba ryumye, ariko ni cya gikoko nyene. Uruguma rwocishe rurakira, isi yose ikurikira icyo gikoko bagitangarira, batazira icyo gisato bagisenga kuko cyaye icyo gikoko ububasha bwaco. Batazira kino gikoko bagisenga bati ninde ahwanye n'iki gikoko kandi ninde ashobora kukigwanya. Gihabwa akanwa kavuga ibihambaye n'ivyo kurogota, gihabwa n'ubushobozi bwo gushishikara amezi 42, no kuvuga amezi 42 y'akababaro gakomeye, ari yari imyaka 3 n'igice y'akababaro gakomeye. Giteranura akanwa kaco kirogota ku Mana, kirogota no ku izina ryayo no ku ihema ryayo no kubaba mu ijuru. Gihabwa kugwanya abera no kubanesha, kandi gihabwa gutwara imiryango yose n'amoko yose n'indimi zose n'amahanga yose. Kandi ababa ku isi bose bazogisenga, umuntu wese atanditswe izina mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama yatanzwe kw'ikimazi uhereye ku kuremwa kw'isi. Murabona yuko hariho abafise amazina yanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama. Rero reka dusome mu Vyahishuriwe Yohana 17 umurongo w'8 ukabandanya, ahatubwira ku gikoko bundi bushasha. Igikoko ubonye cyariho kandi nikikiriho, kandi kigira kiduge kive ikuzimu kije kuranduka. Kandi aba ku isi batanditswe amazina yabo mu gitabo cy'ubugingo uhereye ku kuremwa kw'isi bazotangara babonye icyo gikoko yuko cyariho kandi kitakiriho, kandi
kandi kizoboneka. Dice la Biblia que hay personas que no tienen su Bibiliya nombre ivuga yuko hariho abantu badafise amazina yabo mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama. Ego cyane, hariho abantu badafise amazina yanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama. Hariho n'abandi batanafise amazina yanditswe no mu kindi gice cy'igitabo cy'ubugingo. Hemos visto Twabonye el misterio ibanga de los nombres escritos ry'amazina en el cielo, yanditswe en el libro de la vida, mu ijuru mu gitabo en la cy'ubugingo, sección mu gice de la vida del cy'igitabo Cordero. cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama. Esto es la sección de los Icyo ni primogénitos igice de Dios. cy'abana b'imfura b'Imana, abatoranijwe b'Imana, kandi En la otra sección del libro de ikindi la vida gice cy'igitabo cy'ubugingo está el resto hari de las abasigaye, personas que tienen su nombre abantu bafise escrito amazina yabo en el yanditswe cielo. mu ijuru. Muchos de ellos, Benshi muri de los bo que tienen sus nombres en esa abafise sección, amazina yanditswe muri icyo gice permanecerán con sus nombres bazoguma amazina yabo yanditswe ngaho, abandi nabo por actuar en contra kubwo de los kuba escogidos baragwanije de Dios, abatoranijwe b'Imana, abana b'imfura b'Imana, tendrán el derecho bazotakaza uburenganzira bwo kuba amazina yabo yanditswe ngaho. Amazina yabo azokugwaho, azozimanganywa mu gitabo cy'ubugingo, kandi bazotakaza uburenganzira ku bugingo budashira. Kandi hariho n'abandi batanafise amazina yabo yanditswe mu gice cy'igitabo cy'ubugingo. Nuko rero turashobora kubona yuko turashobora kubona ibanga ry'amazina yanditswe mu ijuru mu gitabo cy'ubugingo. Kristo igihe afata igitabo cy'imatanije ndwi, yariko afata igitabo yariko afata igitabo cy'ubugingo ahanditswe amazina y'abana b'imfura b'Imana, aribo yakomeje guhamagara uva mu gihe uja mu kindi, akabahamagara mu izina ryabo, naho bo batatahura ibanga ry'umuhamagaro wa Kristo igihe bahamagagwa mu gihe icyo baba bemerewe kubamo. Ariko Kristo avuga yuko umwungere mwiza ahamagara intama ziwe mu mazina. Rero turashobora kubona yuko abana b'imfura b'Imana bafise amazina yabo yanditswe mu ijuru mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama muri icyo gice, aricyo aho amazina yabo adashobora gufutwa ngo hafutwe izina na rimwe. Nta n'umwe azobanshikura mu kuboko. Uko niko umwami yavuze, uko niko umwami avuze. Abo ni abana b'imfura b'Imana, abatoranijwe b'Imana, abatoranijwe n'Imana uhereye isi itarashyirwaho urufatiro, banditswe mu ijuru mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama. Ese imigisha Yesu Kristo, marayika w'isezerano, umukiza wacu, yoba kuri umwe wese muri mwebwe, ikaba no kuri jewe nanjye, kandi vuba huzure igitigiri cy'abatoranijwe b'Imana banditswe mu ijuru mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama, huzure igitigiri cyabo mu gihe cy'ibihe rikomeza imfuruka hamwe n'ikiringo cy'ubwami muri Amerika Latine na Karayibe. Kandi mu nyuma y'uko icyo gitigiri cyuzuye, hazuke abapfuye bizeye Kristo, natwe bariho turi bazima duhindugwe, gutyo twakire umubiri uhoraho nk'uko bihwanye n'isezerano ry'Imana. Vuba mu nyuma tuve ngaha tujye mu birori by'uko umwagazi w'intama mu ijuru nk'uko Kristo yabisezeranye, mu izina rihoraho ry'umwami Yesu Kristo. Amen kandi amen. Ibanga ry'amazina yanditswe mu ijuru mu gitabo cy'ubugingo. Ni hehe hari abafise amazina yabo yanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama? Turi ngaha muri Amerika Latine na Karayibe, twumva ijwi rya Kristo aduhamagara kuri uno munsi wa nyuma, kuri uno munsi w'iherezo, adushira mu mubiri we w'ibanga w'abizera mu gihe cy'ibihe rikomeza imfuruka. Reka turabe ahantu Migere ari ngaha. Reka dusabe Migere
aze ngaha kugira ngo abandanye kandi asozere kino gice cyacu kuno muhingamo, ashimire Kristo kubw'umugisha ukomeye cyane wo kuba yarashyize amazina yacu mu ijuru, yanditswe mu ijuru mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama. Munezerwe nuko amazina yanyu yanditswe mu ijuru mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama. Ni byiza. Imana ibandanye kubahezagira mwese, Imana ibazigame kandi mubandanye mugira umuhingamo wuzuye imigisha ya Yesu Kristo.